twimenyereze rero gusenga ibihe byose, dusenga dushima Imana, dusenga dutazira Imana, dusenga tuyisaba ibyo dukeneye, dusenga dusengera abandi, kuko muri rya jambo dutegerezwa gushimikira ko harimo no gusengera abandi, dusenga dushima Imana ibyo yadukoreye. Mu gusenga harimo byinshi tuvuga iyo turiko turasenga Imana, iyo twaronse ako karyo ko kuba imbere y'Imana. Pawulo yandikiye Abanyefeso yarababwiye ngo musengere muri mwemu ibihe byose. Ibihe byose ni ukuvuga ngo udasivye. Arongera ko ngo hamwe no kwinginga. Burya kwinginga harimo kugobera Imana. Rero twige kugobera Imana. Ni wagobera Imana ndazi neza kwizobikora. Usomye mu Bifilipi mu gice cya 4 umurongo wa 6 haravuga ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko byo mugomba byose mubibwira Imana mu gusenga no kwinginga. No kwinginga bisigura ngo musenge mwongere mugobere mwongere mu mugobere. Hari igihe biba bisaba ko tumugobera kugira ngo ashobore kubikora. Ndakubwije ukuri ni wa mugobera ntazoreka kubikora. Musabe atari rimwe atari kabiri, murondere mutere intambuko, no kuvuga ngo gira icyo ukoze, haguruka ugende usabe, dodora. Burya no kudodora n'iyindi ntambuko uba wongeyeko, dodora uzokugururirwa. Ngo kuko usaba wese arahabwa, n'urondera wese araronka. Ukaba ugwaye, dodora, tera intambuko umurondere kandi umugobere. Ndabizi neza Imana yo mwijuru ni wayigobera. Nimba umuntu yongobera nkagira icyo nkoze, nk'uko Yesu yabaciriye umugani ngo iyo nshuti nitavyugwa nuko ari inshuti yiwe, izovyugwa nuko yayigobereye. Nawe Imana nitakwishura kuko ari umuvyeyi mwiza, ariko kubera wayigobereye izona kwishura. Itavyuwe, idakanguwe canke ngo ikogwe ku mutima nuko ari umuvyeyi ategerezwa kuduha ibyo dukeneye, izokogwa ku mutima nuko wayigobereye, hanyuma iguhe ibyo wayisavye. Aha ndiko ndabwira wewe ufise ikibazo kumbure kimaze n'imisi, ubwo warongeye kwa kanya ko kuyigobera, cyangwa warasenze rimwe ucurinumira, munyuma utangura kwidodomba. Imana yanse kunyishura, Imana mbega kumbe nuko imeze. Rega hariho n'abaca babivamwo ngo Imana ngo bambwiye ngo ngira si yayindi nakayavuga, si yayindi nasoma. Eka Imana ni yayindi ntihindagurika, yamari nziza, yamari Imana yishura, Imana igira neza. Gusa hariho igihe ibigomba yuko tuyigobere, dusenge ku murango no mwijoro.